Mabibi na mabwana nibaza ko mukomeje kugira ibihe vyiza ikaze ni kabiri kuri Nuja Entertainment. Make sure ko maze gukora subscribe, try kora uyikore kugira udushigikire kugwaruka rw'u Burundi, ushigikiye ushigikiye neza na neza abandi bantu benshi utazi kwera ko dushobora no guhurira mu yindi service ugasanga biragende neza cyane. Rero make sure ko wayikoze ngano turashoboye igano cy'umuziki n'abanyamuziki muri rusange tuzana abanyempano bashoboye, tuzana abanyempano tukabakombacha tukagira ama comparison agiye atandukanye. Narabonye murabikunda niyo mpamvu twagumye tubikora. Understand, mwaduhaye izina muduhaho dukorera muduha tuvugira mukavyumva. Nuko rero nikiriko akiri ni Sabisa Trama Bafre. Hari mpamvu ndabazanye imwe ni yampaye inka indi ni Lopero. Ladies and gentlemen, tugira tukora ama comparison agiye atandukanye bwa mwaka 2025 bano bagabari bariko baravuga mu cyane muziki wa 257. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. Anyway, nkuko meje kubivuga first time ni Jamara Fred MC Voice of the Money kuri micro kibisanzwe, ariko kandi nenze bano bagabo n'abantu bakoze neza mu mwaka wa 2025 uheze n'ubu turiko turagendamwo umeze neza cyane. So tugira ama comparison kuko kuva umwaka wa 2025 ni ubundi kiriku yatangura kuzaripasa kuri Sabra aravuga ati irifo ko nanje nzanda ndipasa muremure kubera ko hagiye urikora kina n'umuntu kuzimenye vuga ati hari ibintu nkwiye gukora, hari ibintu nkwiye kwiconnecta kujya mugabo cyangwa ujya mugabo akora gute kugira ngo nanje bigende neza cyane. So anyway, ni guhera kuri aha nihe ingoma yabaye hit, ariko kandi kuri sat wewe kuva gitangura gukora buja piano yadugije ugwego guyiwe mu buryo bwo imiziki yiwe ibihangano vyiwe vyadugije ugwego gusumba uko twahora tumuzi cyangwa gusumba uko twahora tumubona mu yindi midigi itandukanye. So yadugije ugwego gwe mu miziki ye turavye mu za buja piano za Fagiola Chuma za Jove Bien ndetse n'izindi nyinshi yagiye akora n'abandi baririmbyi. Rero aduza ugwego niyo baririmbyi bavuzwe mu mwaka uheze ndetse no munsi akaba ari bo baririmbyi twagarukanye kugira turabe bo kwipasa munini kuri Sarbi kuri kiri kintu ciza kubera ko biguha nawe inguvu zo gukora. Ubundi Satbiki arushije kiriko nuko ibi boro vy'umuziki yawe mutanzemo kandi n'abantu n'umuntu azi gukoresha social media n'umu entertainer mwiza. Rero kiriko akiri izo kartara zifise ariko experience kuvuga ngo experience kuri sat no kubikogwa akora ubona amafaranga biba birimwo na experience mwaka kazi ka music sivyo n'amastrago sivyo. Ego bose umwe yavuga ko yabaye mu barabara kandi niko bimeze, ubundi nawe afise amastrago yahuye nawe muri music bivyamuca intege ni vyinshi nama abatemonyaje muramuyumva, ariko kandi ivyo bitegerezwa bibaye vyigisha no kuntuza gukora siko. Rero bose barastragorinze uno muziki warabavunye ugerageje kuraba ngo nani Kiriku from Ngozi to Bujumbura vyari bigoye, Kiriku from Ngozi to Bujumbura vyari ibintu bigoye cyane kuza ugafacisha izina hano utari wo ngaha, kuza bigakunda kusohora indirimbo, kuza ugakunda kugira ngo ubake ikintu kinini mu mutima y'abantu bakagukunda no musaka ari abantu bafata umwanya wabo bakaja kura amasho. Ntivyari vyoroshe kabisa, abamufashije bamufashije bigakunda vyose vyarabaye. Ariko Sarbi from Kanyosha to the world yarabikoze kandi amasurago yabaye menshi ariko aravumiriya nk'umupambanyi nk'umunyamuziki gushikana no mustiko turabavuga. So ladies and gentlemen, Lopero ni indirimbo yakoranye n'uwitwa Axel kuva muri Bene, ariko kandi yampaye inka n'indirimbo yakoranye uwitwa Kiriko yakoranye n'uwitwa Kivumbi King. Zo indirimbo zitatu amaze kuboneka mwari kumwe na Kivumbi King already. Indirimbo Lopero ni indirimbo yampaye inka ni indirimbo zibiri zitandukanye kandi zasohokeye n'igihe kitagize kidasa kuko tuvuye Tel Aviv ya Sarbi hacazi Lopero, ariko kandi sinoreka kuvuga uko byari vyiteze cyane n'uburyo we yabibona cyane n'uburyo yari yateye icizere mu bantu uko siko yakiwe. Ariko kandi yampaye inka nayo n'indirimbo zibiri ziri hanze, imwe yampaye inka igirimari misi mwa, ariko ya Sarbi yo igirimare neza neza ukwezi iri ku rubuga rwa YouTube. Rero n'aba entertainer beza niyo mpamvu nabazanye, ariko kandi Kiriku
kwikompara na Sadbi si bibi kubera ko ubu ushaka kumenya ati mbega nkeneye gukora gute mbe ni heno kosora mbega ujya muntu nikompara akakora gute reka tutava dusanga ari we rero modo wiwe and tuba yampaye nka rero ni indirimbo nziza nkuko mwagerageje kuvyumva rapero yari indirimbo nziza ikindi naco bivaye n'umudiho bakoreyemwo umudiho twari tumenye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni midiho yo muri donc igezweho rero mu gihe ngaha mu gihugu cy'u Burundi tutaramenya ivyo bintu tuza kubibona umenga dushaka vya bindi nyene kiri kushasa rero style yakozemwo ni ya style twabonyemwo nk'ijya ndirimbo hanihe bro rero ige style ni style neza no ngaha usanga iramenyewe kandi abantu barayikunda siko bitandukanye rero n'umujya mu gihe mushasha waroje nizera neza ko n'amapiano agihiza abantu batabibona neza ariko amapiano amaze kuvuma bigakunda abantu barabikunze bro rero ino munsi kubona witwa Sadbi avuga ati ino munsi ndashobora kwivisa amafaranga menshi muri music ndashobora gukora ibintu vy'ibidanje kugira ngo umuziki wacu gumuri au top ni ikintu ciza and kandi kiriku nico gituma nabazanye nibo baririmbyi bamanze bagira amare ico bita imyaka ibiri bari au top mu baririmbyi bavuga ngo baronka amashow menshi baronka amadilme ego ba Bface barayaronka Ensido Sweet mugabo aba bagabo basi nibo bagaragaye cyane muri entertainment yacu nibo bagaragara ku ba social media nibo bagaragara mu madocumentary bitandukanye nibo bagaragara mu bihangano byinshi mu mwaka bigiye bitandukanye twirangize ba WJ bibinebwe sivyo niyo mpamvu rero tuba twabazanye rero kumara dezo uri kurakora ataguhagarara biguhiki nk'umuririmbyi canke nk'umuntu asanzwe akora ikorwa mvabwenge kuko tubona n'abandi usanga bari cyakamara amezi 9 adasohoye agaca sohora kandi karirimba umwaka ugira uhere igaca iba flop rero imaze kuba flop biza kumufasha biza konona ikibambi kuri kariya yiwe ya comeback nziza rero iragoye kumuririmbyi uko bya bimeze kose ubona abantu rero barakoze ariko ino munsi kugira ngo zane wa muziki wawe usubire utore biragoye so nikiriko akiri na Sat nibo baririmbyi mbona betse beza bagize igihe bariko baravuga ngo kandi bako barakora neza ngo nababi bameze neza ba Bface on the floor bameze neza Ensido Sweet muga aba Bface on the floor ba Sadbi n'abakiriku n'abantu beza bariko barakora bien kandi abani bo rero tuba dukwiye kugarukako kuko tuko turagaruka ko indirimbo zabo ziraronka ama visibility erega naho twuravuga n'abantu igihumbi ariko kandi hari abantu babimenya bamenye ukuri biciye kuri twebwe so vyari ivyo reka duhane gahunda ya kwinjira next interview mwakoze cyane make sure ko amaze kura superb nitwaje muri Freedom Civils of the Money make basa peacekeeper motivational champion natural animal odesire hasta la vista.